twibaza yuko turi complete dukwiye kubera ko dukikujwe ntawe Imana yarungitse mu isi ngo yuzuzwe n'undi muntu. Nkunze kucigisha iki ku bakobwa benshi, abakobwa benshi barondera abagabo bazoza kubuzuza. Agenda mu rugo yumva ngo ntakwiriye kubera ko nakuze nabi, kubera ko iwacu bamfashe nabi, kubera ko ari ikintu mbuzi ko ndo nk'umugabo afise iki kugira ngo akuzuze. Imana ikeneye umugabo yuzuye akwiriye, umugore yuzuye akwiriye. Ibyo binatubwira ngo igipande gihuye n'ikindi gipande, Imana ntiyaremye ibipande, yaremye abantu bakwiriye. Amen. Munyakira murakoye mu bihugu. Ufise iki kibazo? Muvuge mutere haleluya. Haleluya irakiza, haleluya iravura. Uruke tubakire. Utamanje Alberi, nanyinjije muri industry mfashe tumukomera amashi. Nanyinjije muri cinema icyo nzokwivuga kugeza shaje. Nta n'umwe yaterere n'icumi ni ku bwacu twisofse mu kigega cya Ineza. Murande kandi n'ukuri murahaga. Murahaga. Ata n'umwe yaduterere ibaze. Naba bari neza namwe hari n'umwe nasavye na 10. Mujye rero munywe. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza mu mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV ndabikaze wese uri kwadukinana uri mu Burundi mu Rwanda ndetse n'amwe muri Congo ibura isungu vy'abara novuga Manchester B Saudite we Dubai Canada Oscar mu Swiss n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi dasanzwe kandi abakunzi basinema ndundi abakunzi ba Mimi Mireille kuri uno munsi aho habaye rencontre ya Ineza family ni bamwe mu mugwi w'abantu bakunze Mimi Mireille biciye mu mareresi yagiye rakina. Uno munsi yubatse umuryango munini ahurikiyemo abahungu n'abakobwa badamu ndetse n'abapapa benshi batandukanye. Yes, tujane tuze kuramba ibiro vyifashe gute bega inyuma y'igihe kinini Mimi Mireille atari kumwe n'abakunzi biwe vyifashe gute bamakirana gute. Yes, tujane tuzokora vyinshi bitandukanye. Asante sana. Uhoberana arukwera tugatuje transfert de joie, transfert d'émotion. Apana kusonge kwa gasa DJ, I should sometimes go to fear I have look. I have a very big heart. Urayirondera ndabatera story. Sivyo. Ifoko tumenya ko dufise Imana irengeye ibindi bintu byose. So, akaririmbo gatambika neza, meosikara naryo shaka kuvuga amajambo meza. Ndabifurije umwaka mwiza mwese. Mwaka mwiza mwese. Mwaka w'amahoro, w'amagara meza, w'ubuntu burengeye ubundi, w'umunezero mwinshi, w'ibikorwa byinshi bivuga ubwami bw'Imana, w'amafaranga menshi. Yalla! Tugaza ku mafaranga ibintu bica biranza neza. Reka mbabwire ikintu kizana amafaranga n'ubuntu uva ku mwami Imana. Iyo ufise ubuntu ibindi byose birakurokaniza birakurondera. Rero Imana ibaha ubuntu bwinshi buzana abantu buzana ibintu buzana amafaranga menshi. Umeshayipata DJ? Not yet. Okay, turashobora no kunayihereza. Ndashaka kubaganiriza ku kajambo gatoya yabivuze MC nitwa Blandine tumuvuga butumwa ndumu Ineza hariho ndi mami Ineza ndi mami Ineza kuko mimi ni nagafiye kanje. Rero ndashima Imana ko nakunda mubwira twicaye hariya ko mwongerekanye mwabaye benshi kuruta igenda haheruka. Rero ndashima Imana yazanye umugwiza muri Ineza. Ntiyateranije yaragwijije.
ikimenyetso cyabaye muri iyi neza si cyo guteranya nicyo kugwiza kuko iyo kibi cyo guteranya uno munsi ntimuba muri ngaho satani yobateranije ku buryo mudashobora kuba mushobora kwicarana ariko ndashimira Imana yazanye umugwiza mukabandanya mwiyongera uno munsi bashaka kubapartaja aramugira agasuropurize karyoshe mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo muhore mugatse kuko mutazi umunsi n'isaha twama tugatse ko akanya n'akanya baratuvundurura rero bankoreye akantu kitwa vundururaje ariko iyo vundururaje yariryoshe cyane kubera ko niyo kuvuga Kristo namaniteguriye kumuvuga shaka kubasangiza akajambo k'Imana karyoshe gatonya ko gutangura umwaka ndashima Imana yampaye ijambo ryiza umwaka utanguye ni ijambo rivuga ngo umwaka muraza kufasha kukarondera mu Kirundi sindakarondera neza mu Kirundi hari igihe Kirundi kitugora ariko Imana yakambye mu Congereza kandi je nta Congereza nzi sinzi igituma yakambye mu Congereza bitubanye neza gose Congereza ariko yambwiye ngo ni Radiant Impact Year umwanya wa impact iri hajya irabagirana okay umwaka wa impact mu Kirundi tukivuge gute ingaruka nziza ingaruka canke ingaruka nziza impinduka okay mwese akoresha akantu yumva kaza kumutuma amenya impact neza cyane ico sivyo ibaza ko ari ikintu kiba kikagira ico kigusigiye kijya kigusigiye niyo impact ico kintu cakugizeko sivyo muri kano kanya ndumuvuga gutuma kunda ko abantu bose bamwumviriza nukuvuga ngo ndakwenye kuraganiza mugenzi wa nawe ntaza kubanza izina ryawe ndakubatiriza konze cyangwa guhamagara muri indi zina genda kwebye kuri kuravuga cyangwa cyangwa kuzana microphone nk'emu yaracha gufasha kubandaniza aho nari ngeze sibyo mu muri kirere kuko hari igihe satani atwiba umwanya w'ijambo akaduha kuganira kumbe message yari yawe kacusiga uvuga ngo twaryohewe habaye iki twaryohewe niki ijambo ry'Imana rije rituryohera ahubwo riraduhindura rero mwumve ngo uyu mwaka hagomba kubaho ingaruka hagomba kubaho impact zirabagirana mu buzima bwacu Imana ishimwe iryo jambo rero Imana yarimpaye muri Yesaya igice 60 umurongo wa 1 kwa 3 hari umuntu bayitwaje Bibiliya jewe nayisize hariya kuko imaze kwitwa umuvuga butumwa ukacuzana Bibiliya mu kirori acata ngo ahugutinya cyazanye ubuntu birebire cyane wowe bayifise rero muri telefone kuko je ngenda igitabo kirekire gutyo wowe ifise muri telefone acamfasha Yesaya igice 60 umurongo wa 1 kwa 3 nafashe gusoma 60 Esaïe 60 1 à 3 ego amen haravuga ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye kuko raba umwiza uzotwikira isi umwiza wo muzitanya uzotwikira amahanga ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwawe buzokubonekako amahanga azuza ku muco wawe n'abami bazoza kukayangana kwawe haleluya amen amen ako muryohewe mu izina rya Yesu wicarane mikrofone gatoya uzurafasha sibyo turatugenda gato ndabwire ikintu kigira kibe nuko ushaka kunezerwa udashaka kunezerwa ntashwa ufise namaze kuhashika aho shitse umunezero uraza amen ni condamnation nabwiye Imana ko aho shitse je condamne abahari kunezerwa alors umunezero ushaka kugufata ukawugaragaza cyangwa uraza kugufata ukuzura indani mu masaha make barabona utumbagira batazi cabaye twagiye Esaïe 60 umurongo wa 1 ugende gake gake akajamo kamwe kavuga gute haguruka ukayangane gezaho haguruka hamukayangane ijambo ry'Imana nta na rimwe ryashize ikintu ahantu kitari gikwiriye kuja ntushobora gukayangana wicaye birasaba etape ya mbere yo gukayangana nuko uhaguruka iganzira wo mwicaye uti urahagaze cyangwa uricaye birasaba yuko uja muri position igushoboza kurabagirana nuko bisaba kuhaguruka etape ya mbere ni igihe cyo guhaguruka mbwira mugenzi wawe ngo muri neza turi mu gihe cyo guhaguruka kumbure tumaze igihe kirekire twicaye canke twicaritswe
hari igihe twicara kubera ko twashatse kwicara. Haleluya. Protokoli kiricarika abantu mureke kwicarikisha amaso. Munkurikire. Ndafise amasoni cyane mugabo ntaco mu ndani, sivyo? Kwicara hari igihe umuntu yicara kubera ko yahisemo kwicara. Hari n'igihe umuntu yicara kubera ko hari ikintu camwicaritse. Hari ubushobozi buri hejuru yo bwamwicaritse. Turi kumwe? Hari aho wicara kubera ko udashaka gukora icyo Imana iri kirakubarira. Hari aho wicara uvuga ngo jewe numva ibi bintu birandengeye canke si byo nkwiriye kubikora ukaca wiyicarika wewe nyene. Hari n'igihe les circonstances zikwicarika, hari igihe ingwara zikwicarika, hari igihe abantu bakwicarika, hari igihe ubukene bukwicarika, hari igihe igisuzuguriro mu muryango kikwicarika, hari igihe muri communauté bakwicarika ukumva yuko ntukwiriye guhaguruka. Barakwatse ijambo ariko ijambo ry'Imana yaje kukubwira ngo haguruka. Ntigigeze rivuga ngo hagurutswa. Turi kumwe? Ijambo ry'Imana ryavuze ngo hagurutswa canke ngo haraje umuntu kuguhagurutsa kugira umuco kurasire. Ijambo ry'Imana ryakoresheje ngo haguruka ni imperatif. Tuciga muri primaire secondaire batwigisha ngo les phrases impératives no kuvuga ngo ritanga ordre. Phrase iri imperatif iherezwa na point d'exclamation. Ni itegeko uhawe. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo haguruka, c'est un ordre, exécute. Nk'umuntu wese umunye acanga mwese haguruka. Cyangwa umupolisi wese ko yatubwira haguruka umunye. Hari n'umwe yoharira. Ubishaka guhaguruka utabishaka kubera oda ije ku buzima bwawe ucu haguruka utaramenye n'igituma ugira uhaguruka. Imana iradutegetse ineza family. Imana iradutegetse ngo haguruka. Hari itegeko rya kabiri ryacerize inyuma yo guhaguruka. Urabagirane. Ntuhaguruke ngo ugume uhagaze gusa nta kintu uri kurakora. Ntuhaguruke utazi ibyo urimo. Haguruka, hamuheje guhaguruka urabagirane. Nturindira ikintu kizotuma urabagirana, ni itegeko wahawe kurabagirana. Mbibariza akabazo kamwe. Kubera ko Imana yatubwiye ngo duhaguruke hama turabagirana. Ni muri yumvira nka jewe yuko kurabagirana ari ikindi kintu kiza gutuma ubriya. Ari ikindi kintu kirisanse kuva hanze kika abakobwa tubanza gushako ka makeup kugira ngo twumve ko two turabriya. Sivyo? Umvume ngo reka kandi kano gategerezwa kuza kaza gutuma urabagirana. Ariko ijambo ry'Imana ryatanze itegeko ngo haguruka nuko rizi ku bushobozi buguhagurutsa buri muri wewe. Ikivuga ijya kabiri ngo urabagirana no kwizi ko kurabagirana yagushize muri wewe ni kuri hanze. Haleluya. Amen. Kurabagirana kwawe ni kuri hanze, ni kuri umuntu akubwira ngo yo uraberewe, yo urasa neza, yo ivuze ijambo ry'Imana ndahezagirwa, yo kerekana wakuze kanezereye. Ntibizanwa na commentaire zivuye hanze. Kurabagirana kwawe biri inside you, biri muri wewe nyene. Umunsi wote sida kurabagirana isi yose yo kangwa muri wewe. Haleluya. Nje kubibutsa ngo haguruka kuko ubushobozi bwagurutsa buri muri wewe. Ntaje wonoza guhagurutsa uyu nkamukweguko adashaka guhaguruka yo haguruka. Kandi ndashaka ngo ngumore nshuti. Nibikunda kwa haguruka ariko nk'ubu ndamubwira ngo haguruka abishaka. Haguruka. Nabonye ko bikunze. Ikimuhagurutsa n'amaguru yiwe ubushobozi bwo guhaguruka buhagaze muri we. Nuko twokubwira kuri umunyenkomezi tugakora seminaire tugateka tugategura iminsi ngahe yo kukumvisha ko igihe cyawe cyo guhaguruka ari iki utarabyiyumvishamo ntuzopfa uhagurutse. Ariko nico gituma nabwiye wewe nyene ntibwire undi muntu ngo haguruka nuko ubushobozi bwo guhagarara buri muri wewe. Yego. Haguruka. Hamurabagirana kuko ubushobozi bwo kurabagirana muri wewe. Les étincelles Imana yadishize muri wewe. Ico kintu gituma abandi bavuga ngo urashininga kiri muri wewe. Cemerere gisohoke. Fasha mimi havuga ngo inyuma yaho. Sorry. Ari ordre yuko haguruka karabagirana nuko umuco wawe amaze gushika. Ninde ijambo ry'Imana ngo ninde yodome kitarangwa ajubike kwigisimbo canka ari nyegeze. Ohisha umwotsi inzira ikirasha. Ntibikunda iyo umuco wamaze gushika tuye kondani gushininga. Ariko kugira ngo abantu bashobore kuraba uwo muco wawe wakurasiye nuko ubikora uhagaze. Nuko uja ahitaruye ahaboneka tugashobora kubona umuco wawe. Komeza mwiza. Haguruka urabagirane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye. Haleluya. Amen. Ubwiza bw'uhoraho bwamaze kukurasira. Ngiro mwicanye ubwiza buri kuri wewe. Bwamaze kukurasira.
si ubwiza bwa makiyaje, si ubwiza bw'amazi y'Ubujumbura, si ubwiza bw'amafaranga ari kuri konti, si ubwiza bw'amahera ari kuri iyi noti canke kuri limikashi, n'ubwiza bw'uhoraho bwamaze gukurasira. Haleluya. Hepfo havuga gute? Haravuga ngo kuko raba umwiza uzotwikira isi. Umwiza uzotwikira isi. Umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga. Umwiza w'umuzitanya uratwikiriye amahanga kino gihe. Abantu bararushe, abantu barababaye, abantu bari mu kaga, abantu baridoga hirya no hino, abantu bamerewe nabi. Hari umwiza mwinshi cyane. Ariko uhoraho azokurasira. Ariko uhoraho azokurasira muri uwo mwiza mwinshi. Sinzi ko murabona iyo amatara acitse mu ijoro hakacabaho umwiza, akagira umuntu umwe acana atosha, umucucu urasa, abantu bose bakabibona bari mu muco. Wewe rero muri uwo mwiza mwinshi umuco urakurasiye. Muri uwo mwiza mwinshi uri mwisi uno munsi, muri ibyo bya biracitse, turapfuye, turahonye muri kino gihe, ntituzoshika ejo. Sinzi ingene abana bazobaho, sinzi ingene nzoheza amashuri, mbega jewe umugabo nzomukuraho umwizigirwa muri kino gihe, mbega jewe umugore w'ibanga nzomukura muri kino gihe. Ico gihe isi cuza umwiza, umuco urakurasiye wewe. Komeza. Kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Ubwiza bw'Imana buzokubonekako. Hari abantu bakubona n'ubwiza akakubwira ngo ego urumva amafaranga, usigaye amafaranga, usa n'inoti, bakabona umengo babiha signification y'ikintu bazi, ariko n'ubwiza bubacanganya. Nico gituma batamenya ingene babwita, bakakubwira ngo ego urwo rwagushitse, usigaye utagase, akanoti kagufasha kubera ko bazi ko ufise akazi. Usigaye bisa neza, uko nta mufiyanse ufise, nta mudiaspora ufise. Jean abantu bagerageza kubiha ishusho bazi, ariko uzuraba ikintu kimwe, iyo umaze iminsi wegereye Imana ugira ubwiza burenga abantu. Iyo umaze iminsi ubanye neza n'Imana, abantu baribaza ati none kuri kari mwiza kurya, kubera iki yabaye mwiza cyane, usigaye wisiga iki? Nta n'agahere kari ku mubiri. Umva ubwiza bw'Imana rega ntibuguma mu mpemu gusa, burasesekara no ku mubiri, abantu bagatangazwa n'ibyo babona. Ubwiza bwagushitseko, abantu bariko baragukubonako n'ubwiza bw'Imana. Reka nkubwize ukuri, ushaka uturanamera ku makonti, ushaka ufise ibitagira uko bingana, nta bwiza bw'Imana buri kuri wewe, abantu babona udatagase, bakubonana amaganya imiruho. Ntabwo murabona bafise ibitagira uko bingana, mugabo muravye maso mvume ngo arakeneye ubufasha. Bama n'amahondevu ku bapsikologe, bama muri check up y'umubiri wose kugira ngo araba hari ikibazo. Kubera iki? Hari ikintu kibuze muri we. Ugasanga umuntu yiraririye amateke n'intuze n'inyabutongo, aratagasa sa neza afite umunezero umurenzi. Guys, ntituri beza kubera ko twisize neza, dufise ibitagenda, turi beza kuko umuco w'umwami waturasiye. Ubwiza bw'Imana bwabaye ku buzima bwacu. Mora ntangara, hari umuntu aguha ikibanza wonye no kwicara akavuga ati guys, abantu baranzi wende we byakoreye kuko icyo umukozi w'Imana kurbatire zirezire jewe umupetito wari mu Nyakabiga. Ukibaza ati none umuntu ariko arakubaha gute, arakunze ibya vrai? Si twebwe babona n'ubwiza bw'uhoraho hejuru yacu bwaraturengeye, buratwikira abo turibo, ku buryo userutse ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko hari ngo niho ijuru riri. Ego iyo Kristo ari muri wewe, ijuru riri déplaça. Ni déplaça kubera wewe, déplaça kubera le nom de l'Éternel qui est en toi. Jambo rambwira abantu ngo twari twaje kubaraba. Umunsi umwe nigeze kwibwira ncamwe ngo mwebwe bande, ni jewe n'ubwami bw'Imana buri muri jewe. Ego Ika singenda jenyene, singenda jenyene, ntugende wenyene, kuko Kristo ari muri wewe kandi yaje ngo ahari niho ijuru riri. Nitusokorondera ubwami bw'Imana nkaho buri kure. Nimba uzi ko Kristo ari mu ruhande rwawe, ijuru ryose riri kuri side yawe, genda neza, gororoka. Amen. Vyimba genda neza, reka kugenda nk'uwiyiba. Uri kura transporta ubwami bw'Imana muri wewe. Sigaye nkunda le royaume de Dieu. Ubwami bw'Imana nibwo bwa mbere bukomeye, ariko butuma abantu baca bugufi. Mu bwami bw'isi ukomezwa n'akantu kangana gutyo, kumva umengo n'amaboko ntakwiriye kugukora, kumengo ugwa ibihute byo mu kwaha kandi atakibazo ufise. Ariko ubwami bw'Imana buraremereye, bufise impact idasanzwe, ariko ukabona umuntu aregeranye. Ubwo bwami ni bwiza. Reka mbabwize ukuri, hari aho duhonyora tutaravuga ijambo na rimwe ibintu bigahinduka. Nigeze kuba ahantu, ndibuka yuko umuntu twabana mu rupangu yaje ahamagara umugabo wanje amubwira ngo je kuko Imana ndabasabye ngo mwimuke, nta mahera yanyu tugishaka, mwimuke. Umugabo amaze ati kubera iki?
ati kubera ko umugore wawe aratubangamira dushaka ko mwimuka. Umugabo arambaza ati ndakwibaritse mu buzima busanzwe sindakunze nk'umuntu asohoka kugorana n'ababanyi urukubagoza iki. Ndamubwira nti araza aho duhurira. Yego. Ati nihe aho hantu avuga ko kuramugora nti nuko miso cyongeye kuryama mu ijoro aza kunderanja kandi kimatake ndamukurikira nabi nibyo sinja kuri defensive urantera nkakwirukana iwaje kandi nkaguterera iwawe. Hari ahantu tuba ubwiza bw'Imana bukabangamira bari mu bwami bw'umwiza. Ibirenge byawe ujya bajya baravuga ngo ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ngo ni byiza ku misozi. Apana kuba babubwira ku misozi naho utashikiriye ubwiza burahashika kuko ibirenge byawe byahakandagiye. Ubwiza bw'Imana bwari mu birenge by'abanyamibembe. Yumvira umunyamibembe adashobora guhanyura no hasi neza agenda ameze gutya, ariko ngo baratambutse abanyamibembe bangaye abantu badashikana bane, abantu bake cyane, abantu hora 1 2 3 4 ngo bariko barazunguruka gusa ngo bumva ni birenge by'ingabo nyinshi zije kubatera. Ibazo umuntu guhungishwa n'ibirenge by'abanyamibembe ntibyari byabo gusa, byari bizananye ubushobozi bw'ijuru bwose. Shaka uno munsi wibwire, ntubwire mugenzi wawe ibwire ngo jewe ahondi niho ijuru riri kuko Kristo ari muri jewe. Imana ishimwe cyane. Komeza imbere. Amahanga azoza ku muco wawe. Amahanga azoza ku muco wawe. Ineza family, amahanga araje uyu mwaka ku muco wanyu. Mumaze igihe kirekire mwirukanka ku mahanga mugaragaza ko muhindurira abantu, mugaragaza kurondera ubufasha hirya no hino, mugaragaza kwisakasaka kugira ngo abantu benshi bafashwe, ariko amahanga araje ku muco wanyu. Hariho igihe dukora ibintu turondera abo dufasha, abantu batanadutahura, abantu batamenya ibyo turimo, batwita ibikeha bwenge. Narayinezerewe cyane. Imana ishobora kudushiramo ubushobozi butuma abantu bibacanga. Hari igihe umuntu yibaza ngo kubera ko afise amafaranga menshi yo gukoresha icyo ashaka cyose. Ndifuza ko Ineza family mwitahura uyu mwaka, kuko kutimenya uriwe bituma utakaza icuri. Yego. Hari igihe umuntu aza kibaza ngo kubera ko afite amafaranga menshi yo kuguha ico yo kubwira cyose naho kitazoba gihuje agaciro n'icuri wopfa kucemera, kuko turi mu gihe inzara yabaye nyinshi, ubukene bwabaye bwinshi. Hari umuntu yambwiye muri no minsi ati jewe ndafise akazi ko kuguha nti ego, ati kandi nzoguhemba ukuntu mbabwije ukuri yampenze neza. Numva ayo mafaranga none ayatora. Mugana arinze ico navuganye n'Imana. Ndamubwira nti urakoze kunyumvira ariko ntibikunda. Kubera iki? Kubera ko Imana mpamagaye kuyikorera. Yamfashe nk'ikidebire nimero 1 kuko je ngo ndakorera Imana umunsi narize n'ubu ndacari ko ndiga ntibashaka kubitahura. Guko turi kuriga amashuri menshi hamuzoja gushira Imana. Mbega ninde wabwiye ko Imana yacu ikeneye abantu batize? Ni igiki cyababwiye ko Imana yacu ikeneye ibintu abandi bose bagaye? Kubera ki tutoyiha ibishimwa? Kubera ko utoza uri mwiza baca koza ati baby umukobwa mwiza nkaho gukorera Imana ukabwira ati yes, ubwo bwiza dufise ninde yabuduhaye, ubwo bwenge dufise ninde yabuduhaye. Ni Imana yonyene ikwiriye ibyiza. Nimba yarakubwiye gukorera amafaranga yakorere kandi neza mu bwizigirwa bwinshi. Nimba yarakubwiye kuyikorera yikorere ntihemba nabi kurusha sobuca. Ndamubwira je Imana yampamagaye kuyikorera sishobora gukora amafaranga. Aca arambwira ngo nta muntu ashaka kumbwira we yaje ngo mumubwira amera nongera ko ndamubwira ni nguyu wa mbere rero uramubona. Birakenewe ko abana b'Imana tugira confidence y'icyo Imana yatugize ejo. Hari aho Imana ishaka kukujana, amahanga azoza ku muco wawe. Reka mbabwire, hari igihe twibaza ngo ni opportunité turonse kandi ari umutego uri kuradukura ko aho Imana yadushize kugira ngo amahanga atangiye kuza ku muco wacu. Kandi amahanga azoza mimi, amahanga azoza ku muco wanyu harimo meza n'amabi. Hari abazoza kubashigikira mu gikorwa, hari n'abazoza kubakura mu gikorwa. Mbabwiza ukuri hari ama organisation menshi yatanguye akorera Imana, afise umutima wo gukorera Imana, ariko yaronse amafinancement bakura ku gikorwa c'Imana. Uno musi batakaje umurongo kubera yuko hari abandi bantu babonye umuco wabo. Reka mbabwiza ukuri, iyo hariko haraka umuco nk'ubu ngaha muri quartier ni bwagoroba hakakitara, iryo tara ribonwa n'abantu bazi Imana gusa canke n'abatayizi barabubona. N'umusuma arenganya arabona ko abantu ari kwaraka. Sivyo none mbabwire yuko umuco uri ku buzima bwanyu, ibyiza bizowubona n'ibibi bizowubona kandi byose bizoza. Hari bizoza no gutuma urabagirana cyane, hari bizoza kuzimya umuco wawe.
nahawe ho kugira ubwenge. Komeza imbere mama. Imbere haravuga ngo n'abami bazoza kugukayangana kwawe. Amen. Abami bazoza kugukayangana kwawe, n'abakomeye bazokurondera, n'abahambaye bazokurondera, n'abisi yita abakomeye bazoza kugukayangana kwawe. Komeza imbere. Unamura amaso yawe weraguze, urabe, bose bakoraniye hamwe baza kuri wewe. Abahungu bawe bazoza baturutse kure, n'abakobwa bawe bazoza bateruwe mu kwaha. Haleluya. Amen. Unamura amaso yawe. Naho ngejeje. Ndashaka ko no munsi unamura amaso yawe. Urabe. Hariho umuco udasanzwe uje. Sindiko ndavuga ku bwa Ineza family gusa, ariko imbere yuko yitwa Ineza family nuko hitwa Karina ari ngaha, nuko ariyo Gloria ari ngaha, nuko ariyo Clovis ari ngaha, nuko ariyo Lionel ari ngaha. Hariho amazina atandukanye muri kino kibanza. Imbere ko twitwa Ineza family hari ibindi zina twiswe. Banzu umenye yuko uri umuco wihagije. Hari igihe twibaza yuko turi complete, dukwiye kubera ko dukikujwe. Ntawe Imana yarungitse mu isi ngo yuzuzwe n'undi muntu. Munza kucigisha iki ku bakobwa benshi. Abakobwa benshi barondera abagabo bazoza kubuzuza. Agenda mu rugo yumva ngo ntakwiriye kubera ko nakuze nabi, kubera ko iwacu bamfashe nabi, kubera ko ari ikintu mbuzi ko ndo nk'umugabo afise iki kugira ngo akuzuze. Imana ntiyagushize mu rugo kugira ngo bakuzuze. Imana yateguriye uriya mugabo umugore yuzuye. Haleluya. Imana ikene kuja mu rugo wuzuye ukwiriye, apana ugiye kuba complete. Ugende wuzuye ukwiriye kugira ngo iriya ministeri ihagarare. Imana ikene mugabo yuzuye akwiriye, umugore yuzuye akwiriye. Ibyo binatubwira ngo igipande gihuye n'ikindi gipande. Imana ntiyaremye ibipande, yaremye abantu bakwiriye. Yes. Nta kintu c'igipande kije guhura n'ikindi gipande ngo bibe umuntu. Oyaha. N'umuntu yuzuye afise ubwami bw'Imana muri afise umuhamagaro ku buzima bwiwe, afise ic'Imana yamugize agiye guhura n'undi muntu yuzuye Imana yahamagaye kugira ngo bakorere hamwe ubwami bw'Imana bwaguke. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri barutumwe. Imana ishimwe. Haleluya. Nje kubabwira no munsi muhaguruke murabagirane kuko umuco wabarasiye. Ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwayo. Ntabyo nzi ibiri ibyarenganye mu mwaka uheze. Kumbura ushobora kuba byaragenze neza canke nabi. Kumbura ushobora kuba ufise ubwoba bw'uno munsi. Le 31 décembre ushobora kuba warujuje carnet ama plans y'uyu mwaka. Ushobora kuba ari ngo nzoshika kuri iki. Ariko ikizotuma ubishika ko suko wavyanditse. Nuko wahagurutse ukarabagirana. Hari naho twandika ibyo tukazopfa dushitseho. Hari naho twandika ibintu bidahuye n'ic'Imana iduhamagarira. Igikuru nuko umenya ko umuco wakurasiye. Ubwiza bwaje ku buzima bwawe, hamuga haguruka ukarabagirana. Amen. Mbwira mugenzi wangu kingiye cacu. Kingiye cacu. Yes. Ashobora kuba akundanye n'umugabo wiwe sheri shushu bebe mama jujuju, mugabo mabukwe ikaba intambara. Ashobora kuba akundanye na mabukwe shushu mama kakobwa kanje kana kanje gahungu kanje, mugabo baramube ikaba intambara. Canke bose bikaba amahoro, crise mu rugo ikaba intambara. Canke crise ntinahabe umwana akazogwara ingwara bakamara amafaranga yose bavuza umwana. Canke ntibagira ico kibazo bakazobana 10, 15, 16 nta mwana araboneka muri iyo nzu. Mbabwiza ukuri n'ivyo Imana yavuze biragwanya. Iyumvire noneho wowe kwinjira mu vy'Imana itavuze. Shida. Imana ni kubwira gukata. Apana gukata. Uhindukire. Run. Kuko hari uw'Imana yagenye ku buzima bwawe. Kandi igihe cawe iyo kigeze na photocoparaza. Kandi ntihaza n'importe quelle photocopie, ntihaza noir blanc, haza photocopie conforme à l'original. Ku buryo bisaba discernement du Saint-Esprit kugira ngo ushobore kubatandukanya. Guys, parlez en langue. Nukuri ndababara. Tusigaye dufise abajeune none nk'ibidavyinjiyemo kubera ikisizo byanzanye. Dusigaye dufise abajeune n'abamama n'abapapa basenga 2 secondes bakaba bararusha. Mugabo ashobora kumara amasahane ari abafilme canke ari kuri TikTok canke ari kuri YouTube canke ari karagira sport canke yicaye mu kabare. Ayo masaka yashobora mugabo kumara iminota 2 ari karasenga. Uzamva ngo mana uranzi kandi uransobanukiwe. Ntaravuga uba wamaze kunyumva. Ivyiyumviro vya Imana ni vyiza kuri jewe. Urazi ibi biri imbere yanje Imana bitunganye. Ndagushima ko ugiye kubikora kandi nibisaba ko dusenga cyane uba watwumvise. Amen.
ariko ubwami bw'umwiza bumaze des années et des années buriko buraplanifya kugutembagaza. Ni plans ntibaryama ku murango no mwijoro biga strategy yo kugutera. Iyo bananiye baca ku mwana, iyo bananiye baca ku mugabo, iyo bananiye baca ku mukozi, iyo byanse baca ku mubanyi, byanse baca ku mukolege ku kazi, baca ku muntu musengana, baca kuri pastor wawe, baca kuri naka. Satani arakurondera ubudahumeka. Hama nawe ushaka kumugwanya n'utugufu twisegonda imwe. Utarashobora kurara ijoro ryose urimo uzunguruka inzu yose nkavuga ati this one is on fire. Uhangana nawe no kwikwegera. Reka mbabwize ukuri. Jambo ry'Imana avuga ngo dufashe igihe mu ntambara. Ngo nta musoda yikwegera mu vy'ubu bugingo ashobora guhimbara uwamuhamagariye ubusoda. Nta musoda ndabona yambaye civil ariko aratrembara mwibarabara. Umusoda wa vrai 24/24 no musoda. Umuganga wa vrai amasaha yose no muganga bamuhamagaye ariruka. Nitwebwe twenyene dufashe igihe mu ntambara turi muri mama wararaye. Bigira bigende neza. Cupu utwo turimbo twifitiye. Manu Imana, ego ni Imana, ega ntibikuraho ku Imana. Urahondwa yitwa Imana, uzogeragezwa yitwa Imana, uzogwa yitwa Imana. Ntibiyikuraho ku Imana, ariko wowe bizoguha ubutwari guhagarara mu gihe cari kigoye bakavuga ati nguriye mwana w'Imana. Byaje bikomeye bihagaramo neza. Aha abandi baguye we yarahagaze. Igihe abandi bananirwa yaranesheje. Ikizogutuma unesha suko Imana yitwa Imana. Ntibiyikuraho ku Imana. Ikizotuma unesha nuko wahagurutse ugakayangana. Nuko bakubwira ngo ntibizoshoboka mu bibwiyende jewe. Let us see. Nubwo ati ko wasatse ndasa makiki kintu gitembagaye. Hama mu nyuma hagaze gushinga intakavuga ati nuko Imana uri no mugwana. Murekuriye mwana ntashobotse. Arasenga pe. Reka dusenge gushikana n'abarozi muri quartier amenya ko dusenga. Murabizi yuko batazi ko dusenga. Murabizi ko batazi ko turabanyenkomezi. Kubera iki? Ikibazo kibaye tuja mu bandi ega biragoye. Nagaye ibintu byo nta kuzuriyerekana. Ati yewe urakijijwe si cyane. Ndanyene aho basenga ndinjira. Ijambo ry'Imana bwo ni mutashobora kumpamya imbere y'abantu. Sinzo bahamya imbere y'Imana. Nimutanye manga imbere y'abantu sinzobe manga imbere y'Imana. Uri kuremanga Imana. Ubuzima bwawe buremanga Imana. Woshika ku kazi bakakwita pastor kumva uraryohewe. Harabita pastor ngo reka ibyo bintu ngo reka kungirira nabi. Nikakunezera kumva yuko uri umukozi w'abandi. Cyane cyane ukurakorera Imana. Kuva no munsi kunezere kwitwa umwana w'Imana. Amen. Bigira ibendera ryawe. Bigenda nunezerewe. Hamuco babwira ngo ikinige cyane cyo gukayangana. Shika ahantu reka ari ibintu twahebeye ba pastor hariya ngo umuntu agwaye pastor nsengera nagwaye ubwo bashobora guhaha. Jambo ry'Imana avuga ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakiri. Cufa tubonye umuntu agwaye ati ikiraka kirubutse. Cyo ikiganza cyanje jambo ry'Imana biravuga ngo nzorambika ibiganza ku bagwaye bakiri. Cyo mubwira uti reçois la guérison au puissant de Jésus. Allah. Kuturengana uzigwa ngo mukozi w'Imana ngo wamusurengana narakitse. Bikorana no kwizera kwacu gusa. Yaratubwiye ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakiri. Ntiyashize ko titre imbere y'ibyo. Yavuze ngo cher pasteur, cher prophète, cher naka uzorambika ibiganza ku bagwaye bakiri oya. Yaravuze ngo ibimenyetso bizoherekeza uwizera niki. Uwizera azorambika ibiganza ku bagwaye bakiri. Kuva no musigendana ubushobozi mufise. Umuntu ari karari mufashe. Fasha abantu. Uramenetse umutwe ishe ko ikiganza uvuga utuye umutwe. Nuhoraho. Live. Ugiye gukora projet ku kazi uvuga uti waravuze ngo uzoshira ubwenge muri twe. Uri ubwenge man waduhindukiye ubwenge ndasenge mutwe wane. Ninavuga bumva ijuru rivuze. Harageze ko tugira ama expose nk'abana b'Imana basigaye bacanganika bati what is that? Ucuba byuti ni Kristo muri jewe. Si jewe nkiriho ni Kristo muri jewe. Harageze ko tuvuga sagesse y'Imana igasohoka. Turakeneye abakobwa bavuga tukumva Imana. Turakeneye abapapa bubatse ingo ku buryo uzibonye uvuga uti Seigneur Jesus. Nina kuranzoba ntuyo. Ico nico dukeneye muri kino gihe. Muri kino kibanza Imana irashaka kugukoresha muri uno mwaka. Uri disponible? Harabari disponible? Ndashaka gusengana n'abari disponible. Nimba uzi ko disponible hagare ku maguru yawe.
hari umuntu watukora kubera ibishobisho by'abakitwa n'abantu bari emotionere nk'abakitwa afite ama emotion y'ibisazi hari umuntu wadukora turi emotionere gukora ko ubutumwa buturyoheye ngo ndahagurutse narankoresha ntuma reka mbabwize ukuri Imana yigutumye ntigutuma uko ushaka igutuma uko ishaka hari gushobora guhaguruka kuvuga uti Imana uburenzoza ndavuga ubutumwa abantu banyumve nayo ikaca ishaka yuko ubanza guca muri prison ukavugira muri prison ndamufunze. Are you ready to go there? Uri gado? Bakacaza bakagukubita ikinyoma gifatika kukazika kujana mu ngingo kacufungwa hama mara gushika mara gacuga ngo vuga reko ndo mwana mvugira Yesu ashimwe abanezerewe Yesu ashimwe abahezagiwe n'ijambo Yesu ashimwe abagize icyo bakira Yesu ashimwe abijambo ryakoreye haleluya haleluya haguruka murabagirane kuko umucyo w'Uwiteka ugize iki kuko umucyo w'Uwiteka ugize iki mubivuge cyane vre hari abantu nabonye mbona umenga hari ikibazo bafise ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo munezerwe iminsi yose kandi duhari kugira ngo twumvire ijambo haleluya niba ijambo ryaratubwiye ngo tunezerwe oya nitunezerwa kuko byose byatunganye oya kandi umunezero wacu udaturuka muri bya bindi na bya bindi umunezero wacu turuka kuhoraho haleluya munezerwe rero imijinya n'imuyi umere nk'usohoka basusiga hari inyuma ya portail sibyo rekene kubona munezerewe uno munsi twaje kunezerwa sibyo babene Yesu ashimwe twaje kunezerwa munezerwa sibyo nubwo tutagiye ku mazi munezerwe nubwo turi mu ngagara sibyo gira mugenzi wawe tinezerwa nuba n'umugenzi wawe atakutwengeye ucumubaza ikibazo yagize ucumubaza frere haleluya munyitabire haleluya Yesu ashimwe anezerewe mbega umunsi ndanezerewe cyane nukuri kose ndafashijwe muvyeyi Brandine rero umuvyeyi wanje yaranyigije Sunday school ariko mpuze ndamwubaha nubaha amavuta yiwe murabizi abantu twari turi kumwe mu mwaka uheze turi kuri World Beach murabizi ukuntu yatubereye umugisha murabizi mwaryohewe mufashe dukomera amashi menshi cyane ijambo ry'Imana tumutunge ibiganza tuvuge ngo amavuta Uwiteka yaguhamagaye nanje nzomugwa inyuma nukuri Brandine arigisha kumva mpindutse cyane umva umenga niwe nkikizwa haleluya iri jambo yavuga ngo yatubwiye ryo muri Yesaya abantu bacerewe yadusomeye ijambo ryo muri Yesaya 60 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 kandi nshatse wanaheza ijya murongo uraryoshe cyane yatubwiye ngo haguruka murabagirane haguruka mukayangane kuko umucyo w'Uwiteka ugize iki uturasire haguruka ngiye guteba kandi sishaka guteba ndabakiriye mu rugo rw'abayineza mu rugo rw'abayineza turabakiriye reka mufashe abayineza muhaguruke twakira abashyitsi uwitwa Karumineza wese nahaguruke twakira abashyitsi bacu tubangutse tuvuge ngo haleluya Yesu ashimwe dutere nkarere zitatu amaje twicara twakira abashyitsi mu bangutsi kuko hari ibintu byatunganya hari ariko biguma biduhamagara ngo mwadutebeje haleluya amen munyakira muragoye mu bihogo ufise iki kibazo muvuge mutere haleluya irakiza haleluya iravura Imana ishimwe haleluya 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 icara turakiriye abashyitsi bacu abakinyi ba filme bari hano murabizi ko ariwo umugabo wanje baje kudushyigikira twarabatumiye mufashe bazaguruke tubakire
Mutamanje Albert nabanyinjije muri industry mfashe tumukomera amashi nabanyinjije muri cinema icyo nzokivuga kugeza shaje ahaye arambona kuva amashimwe ariko aradutubiza muri we. Haleluya. Mfashe tubakire Mutamanje n'umufasha wiwe Meme n'umugenzi wanje cyane ndagukunda baramuzi muri filime Inama bazananye na Kevin no muri G5 production na Mazuzu sinzi opasi wanje bamusize sinzi baraza kubibwira. Muhaguruke tubakire mu cyubahiro cyanyu na MC Iva nubwo ariwe yabaye umu MC reka tumwakire nawe nyene na Kent na bari muri industry na journaliste na Faba Faba Mwineza na Titi ka Regent haguruka twakire. Haraba na Lionel harundi mukinya wa filime yaje hano inde Divine oya Divine si mukinya wa filime umuririmbyi yarakinye Kamuna n'amakina nena ni wanze n'umu gospel reka tubakomera amashimesi cyane nakoze mukagubare ku rukundo muri mutima zanje ndabakunda ndabubaha muvyagire hano turi mu neza. Reka mufashe twakire abakozi b'Imana batugendeye nabone bari muri Holy Center. Reka evangeliste Olivier n'umufasha we Fafa bahaguruke tubakire n'amashimeshi twakire na Divine Light muramuzi aho umvane naho njana oya sinabico koza reka na Denis Tugasi ahaguruke tumwakire amashimeshi cyane kuri bano bakozi Imana baduteye iteka murakoze ndabakunda ndabubaha muri mutima zanje muvyagire kandi mugubwe neza. Mufashere twakire Brandine evangeliste wacu n'amashimeshi cyane turabukunda cyane. Reka rengarukwize ngaha Ediko because namwibagiye n'umuyineza wacu na Franike turakwakiriye mwese mwisange abona banibagiye mwisange ariko ndabona abandi n'abayineza turabakunda cyane. Uno munsi twakoranijwe no guhimbaza bonane muri neza twakoranijwe no kurya no kunywa dushima Imana yabanye natwe muri 2024 tuyereka n'uyu mwaka wa 2025 tuyereka n'uyu mwaka wa 2026 Imana yadukoreye ibikomeye Imana yabanye natwe. Reka agatestimony gatoya k'amasegonda makeya twagiye byinshi ugasanga tugwa mu mamanga ariko mu mwaka wa 2025 muje dukomera amashi komite y'ineza y'umwaka Imana izobamera ijuru. Twarakoze ibikorwa twagomba gukora hanyuma tugera turasaguza ukumubona gutya twakoranye gutya nta n'umwe yaterere n'icumi ni ku bwacu twisofse mu kigega cya ineza murajya kandi n'ukuri murahaga ata n'umwe yaduterere ibaze nabo bari neza hari n'umwe nasabye na 10 mujye rero munywe muri neza turabanyamugisha kandi mwumvise ibintu yatubwiye evangeliste uyu mwaka wa 2026 wowe sinzi kankori Yesu aduhana umugisha. Reka rero dusabe pasiteri wacu ashike hano asengere tugiye kwihereza ibindi turabibandanya mu nyuma. Yesu abahe umugisha. Ndabakumbuye numva mwese no bakobera ariko nibikunda ndihanganye. Yesu aduhana umugisha. Abenshi banze kuri Titi canke papa Tesisiana mfise umukobwa yitwa Tesisiana mfise abakobwa babiri ariko nubatse umugore umwe original n'abakobwa babiri. Haleluya. Ni iteka rero jewe ntewe kuba hano hantu Minini Rey ni nka petite sœur uri wanje. Harakajambo gusa abenshi bakunze kongera ko n'ahantu muze kugenda kuyaga nta by'uburi gender oya ahubwo ndumwe muri mwebwe. Haleluya. Ineza family. Haleluya. Amen. Usiko mubaye abantu ba mbere mu mpaye bonane
mubaye abantu ba mbere mu mpaye bora nikomere amashi menshi. Ndi hano naserukiye jewe Titi n'umuryango wanje. Ni iteka ridasanzwe kuba ndi hano hantu, ndi kumwe na Abeli n'umupfasoni wiwe hariya, na Lionel, ndetse Blandine mwabonye. Blandi twarakinanye Kombolela, murayizi Kombolela? Ujya twarakuranye mu Nyakabiga, niyo tuvuka twese. Ni nka petite sœur wanje, mama wiwe yari umuvyeyi wanje, twarabanye igihe kirekire cyane. Jewe nari umuguruguru ku ishuri, ku buryo ibaze natangiye gukubitwa ama renvoi définitif niga primaire, ariko papa Blandine akaba ari we muntu yaza kunsabira ikigongwe no kunsabira ishuri ahandi. Imana imuhezagira hari mu ijuru, imupatie tena bingine zaidi. Haleluya. So Ineza family, nariko ndabaza uwaranyegereye imbega bakora iki? Ineza family, ndumvamo akajambo Ineza hamwe na family. Nukuri basi